ngomba nakwereka ukuntu bugurura konti ya YouTube. Ngo iyi telefone yanje hari abantu rero bazi ngo YouTube ngo yugururwa ngo na computer gusa. Oya, YouTube yugururwa na telefone, yugururwa. Sawa, reka ndakwereke ngahi wa ingo ndakwereke ukuntu ngahi wanje. Kingoma ndabikwereke kwi telefone mu majambo make kugira ubone ukuntu uza kuyugurura. Niyo nabikubwira ntariko niyo utobibona ndabivuze gusura vyumva. Icyambere telefone yawe urabona ngo iyi uze kugenda ufate video, nimba ari kirere ufata, nimba ari aka video wifata uriko uravuga utujambo, aka video kagufi ubanza ugafate gace kaja muri galeri yawe ya telefone, hahandi muri galeri ngaha dufate hano, sivyo? Aha, kugira ngo ugure konti ya YouTube uza gucuja muri ya galeri yawe kozeyo, hanyuma uce ugenda muri galeri urabe urondeye ka video, sivyo? Inyuma yo kugafata nk'ubu ngiye muri galeri kuronderayo video, nikata video mbona ariko hari ama video menshi ariko ndiko ndarakona manaka video akariko koza. Okay, ndabonye aka video ngaka ndagakanze ndagafyonze, kurabibona aka video ugakanze ko muri galeri ucuje hano kuri partage, urabona ha ubu nibwo buryo bwo kuza kugura YouTube ukoresheje video yonyene gusa wafashe. Uce uja ngaka kuri share ukorako. Aha rero no kuvuga ngo ugiye kuri share ikikubaza ngo ugomba kuyirungika he, ucurondera hari YouTube ngiyi. Aka kantu teza ugatereshereje kandi telefone zose nyinshi ziba zigafise aka option ka YouTube. Uja muri Play Store ukagatereshereje ukagashiramwo. Ikintu cyo kora rero, ya video tugomba tuyirungike ngaha, ariko wibuke ko ata konte ufise kuri YouTube. Uko atayufise rero bica bidusaba ko tuyugurura henda fyonzeko. Ariko je kuko mvise konte ya YouTube, ya video ikigenda directema ona kuri kirazunguruka, ikigenda directema no kuri YouTube yanje iri kirazunguruka. Wowe kuko ata konte ufise ya YouTube, iyi video ikigenda jigireze kuzunguruka ikinyereka YouTube yanje, urayibona ikinyereka YouTube yanje yitwa Daniel Mugisha kubera ko ndayifise. Wowe rero kuko atayufise, ikikuzanira ngaha ibintu bibwira ngo create konti, uca witama aha uzobugeze ugomba gushira video, ikikubaza ngo nyerekaho unshira dufate, ugaca wandika amazina YouTube yawe, amazina yawe canke izina ushaka. Hejuru hepfo igacikwereka kandi ngo hanaho andika ko titre y'iyi video, ugacubona handi ucubona utuntu wuzuza aho nyene. Nibwo buryo bworoshe gusa bwo gukereya konti ya YouTube. Ibintu bigufi, ikintu kiba gisigaye gusa ni gukora ibintu bijanye no kuyisekiriza. Ibyo rero nabyo nshobora kubigufasha mu nyuma mugabo. Uko ugombye gushaka ko video ukoresha telefone yawe ukayifata canke ugakamera, hanyuma ugombye gushaka kuri YouTube system ni ya yindi nyene, urayifata uhejeje ikaja muri galeri, ugacuja muri galeri ukayifyondako, ugacuja kuri share canke partage. Ntugomba kuyirungika nko kuri Facebook dufate kuko ugombye kuyishira kuri YouTube, kuri Facebook bigenza ugacucaguramwo YouTube. Rero kubera ko YouTube atayifise konte, YouTube ijugira ati banze wugurure konti, ugaca wuzuza uburose konte nta bindi. N'uyundi munsi ugombye gukina video zazo kuri YouTube, ugenda kuri kakano ka YouTube ugafyondako, ugacusanga video washize ugacuyikina. Ikintu kihari umaze kugerayo hari ahantu hepfo handitse ngo unlisted canke public canke private canke prive. Ubu ucagura public, kushaka kwisha kuri public abantu bose bayibone. Ukugize unlisted ibona umuntu uhaye link iti fyonda ko uje canke ugize private iba ari wawe bwite, nta wundi muntu ashobora kuyibona. Hari ikindi kibazo ufise uravyumva icyo tumva ni iki?
kugira ngo nakire undi muntu. Reka nakire undi muntu rero, nimba wahejeje kugira, nimba wavyumvise. Mbo wowe ubonye utavyumva ukabona kumbure biragucanga, nta kibazo, urambarira ndazagufasha. Imisi myinshi ubugira kandi inshuti za Daniel Mugisha, ndabaramukije ubugira kandi mwese, ndabaramukije. Nari maze imisi ntaboneka, ariko murabona ko ngarutse. Nkuko bisanzwe, abambuze munyihanganire, mbaje kubasaba imbabazi, iti mumbabarire abari barambuze. Nari maze imisi mfatiriwe, sinaboneka, ariko ndagarutse. Hari abantu usanga bafise nk'akabazo ku bintu twari tumaze nko kwiga cane cane, kuko mu makomantere nagiye ndabibona abandi batwandikira inbox, ugasanga bariko bagarukana twa tubazo vya bintu twari twarize bimwe bimwe ndabigisha byo guca amafaranga kuri Facebook na YouTube, abandi tuganira ibijanye n'ubuzima. Arabagiye banyandikira, ariko nari bize cane, nta mwanya nari mfise. Ubuzima bw'iburaya murabuzi ko abantu mufatirwa gose, no muri Afrika abantu barafatirwa, mugabo iyo bigeze ino naho birarenza. Rero uwoba wese yari yarambuze yihangane, ndagarutse. Navuze ati imisi myinshi rero ntaboneka, mbaza ikibazo canke umpamagare, ubu ndi live. Ushobora kumpamagara direct ubu nyene, ari nk'ico ushaka tuganira, canke ari nk'ikintu kimwe vyo nigishije woba utacibuka canke utamenye neza, canke ikindi ugomba ko tuvugana. Reka nawe muri komantere kabisa ngo wari wabuze kabisa, ngo jewe vyarananiye, rondera uburyo ubinyigishe, wari wabuze kabisa. Ubundi nawe ngo wari wabuze kabisa, naho ukaja ko turi mu buzi. Okay, ariko urabona ko uyu munsi nje ari dimanche ariko mvuye gusenga, vraiment mvuye gusenga. Ndavuga ati reka rero mvugisha abantu banje, nukuri ndabakunda kandi murabizi, kandi murazi ko ndabitaho, kandi cyane. Rero uvise akabazo ubu je no mwishura vraiment. Wowe uvuze ngo vyarakunaniye, wananiwe ni iki? Kuko hari ibintu nagiye ndabigisha, ariko nuwambwiye yuko yuguruye isheni ya YouTube, yitwa Edward. Ubu ngo yaratangiye guca amafaranga, yambwiye ati ninjiza ngo ndacari hasi, ngo ninjiza $200 y'amadolari ku kwezi. Navuze ati vraiment nagize gutya, inkuru nk'iyo mba ngomba kuyumva. Rero Mr Edward, nimba uri kuranyumva, message yaranshikiriye. Nico tuba dushaka kwigisha abamenya hamwe ivyo twigishije umuntu bimugirira akamaro. Urumva nk'uwo amaze kugira ahantu aca $200 ntozenya amadolari ku kwezi, urumva hagaze neza. Ikintu je nshaka rero, numva mumbwire uburyo bwiza noza ndabigisha ibi bintu mukavyumva, kuko iyo ndabibigishije rimwe na rimwe muriko mumbwira ngo bamwe ntibavyumva, abandi birabananira. Mbwira inzira nziza mushaka yuko noza ndabibigishamo muri commentaire, canke muhamagare andika umbwire ati je ndumva inzira nziza utwigi. Ega je birangora, ama video ari kuri YouTube nka yose avuga icongereza, ariko je ngerageza kubisobanura mu Kirundi. Rero iyo ndiko ndabisobanura mbwira abantu bavuga ntibavyumva, ariko simbona inzira nziza. Sinzi ko noza ndakora video hama nkafata screen
nigisha mvuga mu kirundi ati ucaha ucaha, hama iyo video nkaca ndayipostinga ngaha kuri page, je ndumva navyo ngomba kubikora, ngomba kuza ndagira ikintu bita capture, ariko urumva nzoca nsubira inyuma mu vyo nari naratanguye byose guhera ku ntango nigishe nyene intambwe ku yindi, ariko ntaco. Ariko ivyo vyovana n'ukuntu mwebwe turi kumwe mumbwiye ati vya bintu ati ubikoze gutya niho vyo tworohera. Yes, karibu abumva bashaka ko abafise ico banterera, nanje numva ubu babaza abakeneye ico bamenya ko ibi bintu numve ko tuvyumva kumwe, ibije ndumva ko nobikora nubwo bigoye, murumva ko noca nsubira mu vyo nabigishije byose, tuganira byinshi. Mugabo iki ni ikintu kiri très important. Burya umuntu aho kumuha ifi wamwigisha kuyiroba, burya umuntu umwigishije ibi bintu biba byiza cane, gukereya agapaje kiwe akakaronka, gukereya aka YouTube kiwe bikagenda neza, gutangira gukora agaca amafaranga navyo nyene ugasanga bishobora kumugirira akamaro. Ubu rero ndumva nimumbwire ico nokora, reka ndabe commentaire. Ndi kuri WhatsApp. Merci Sultan, ndaguhamagare none, ndaguhamagare. Ibintu byo kwarujisa nimero bye ntwara umwanya munini, uwo kenera kuvuga yohamagara canke uvuze icyo abaza kubijanye n'ibi namanda bigisha cane cane byo guca amafaranga kuri YouTube yohamagara. Icari kinzanye si kubahamagara, udashobora guhamagara nta ngorane, mugabo udafise ikibazo narinje kubabwira yuko mu iyi minsi nongeye kuronka kanya ngiye kuza ndaza live. Kumbure abantu batambo, abantu biba byagora canke batabimenye canke ababimenye ababikoze mu bafise aho byabananiriye bashaka ko ndabafasha kubandanya, kuko inyuma yo gucreate iyi konte ya YouTube nkuko namanda bibabwira hari andi ma procedure akurikira, canke Facebook page hariho ibikurikira byo kwinjira muri procedure dufatiye guhembwa kwa prayinga, ibijanye na AdSense. Ivyo vyose ni ibintu biza inyuma y'iki cambere, iyo banje gukora iki cambere, ibi n'ibindi bintu bica biza inyuma. Ni ukuvuga rero abantu baguma bakeneye ubufasha. Yes, abantu baguma bakeneye ubufasha. Uwayikereye agatanya akora, agatanya guca amafaranga banashaka kugira atanye guca amafaranga, urumva bakeneye ko umuntu amufasha. Kandi niyo mpamvu rero procedure zikurikira zose inyuma umuntu akenshi abakeneye ubufasha kugira ngo umuntu amufashe. Nanje ndiho kubwanyu, ndabakunda murabizi murabizi ko ndabakunda kandi ndabemera. Je mba ngomba ko abantu batera imbere, nta mutima mubi ndabikorana, je ndabikundira murabizi. kandi ufise akabazo nikuza arabaza. Nagerageje guhamagara umwe biranka, nca mbona sinoguma nandika ama nimero vraiment, kandi ibi ndabona sinona bivamwo. Sauf uwo ufise ikibazo n'bashobora kubaza haba muri commentaire, kandi nshisha amaso muri commentaire gusa, hanyuma izo nshobora gusoma nazo nyene si nyinshi, ndabona mu commentaire 16 gutyo. Vyasabwa ko baza barahamagara kabisa. Yes, baguhamagare mugenzi, nibwo biri buze koroha. Yes, nivyo nariko ndavuga nanje vraiment. Wohamagara okay, udahamagara nabo urumva nyene nta kundi. Urazi avantage yo guhamagara none ga bene wacu nuko nk'ubu ndi live uhamagaye ubugirwa amahigwe n'imiburiburi uko duca tuvugana, kuko ushaka kwandika message kuri WhatsApp nkazomara, kubera abantu ari benshi nkazomara igihe ntayisome. Nico gihe rero urumva ko ni uba wihombeje. Ndabahaye opportunity nkiyi, agiye ati ubundi live ushobora guhamagara
ah, ni nyinshi gusumba guhamagara. Sinumva igituma mudahamagara kuko mantere urumva bisaba ko nca nsoma navyo. Komera Daniel, turahari. Unayisomye. Hello bwana Daniel, jewe byarananiye, rondera uburyo ubinyigishe. Niyo mpamvu navuze ati abo byananiye nshobora kuza ndabibigisha abatarabishobora, mugo hari ababishoboye ubu bamaze kuba abataramu. Dukomereze hano ku yindi message ngo ishirako place hanyuma nzoguhamagara. No, uzohamagara. Okay, sinongera guhamagara, nivyo ninazi gusa. Ndi kuri WhatsApp. Merci. Simpamagara. Mugisha, imbeho iri nayisomye. Wari wabuze? Yes, navuze ko nari nabuze. Hama Daniel, sana uja ko nka dimashe nk'umu munsi, kuko benshi tuguma tuduma n'ubuzima buzimvye. Birumvikana ubuzima buzimvye hose. Hari ibintu vyahindutse ku isi, murabibona. Ivyo vyahindutse ngaho mu Burundi birenze uko vyari bimeze, naho turi vyarahindutse nubwo atari cane. Hama Daniel, sana nayisomye. WhatsApp niyo hepfo ndayibona. Mbo nuko udashobora guhamagara, nababwiye ko ntashobora kumuhamagara bitewe nuko iyo bariko atwara umwanya abandi, ariko sinarinje kubahamagara canke ngiki. Kwari byo gusa ndababwire ko nongeye kuboneka, nari maze iminsi vraiment ntaboneka. Rero iyo wigishije abantu ibintu urasubira ukabigisha ukabiheraheza. Hari n'utundi dukuru tumwe two hariya hakurya muri vya bihugu by'Abarabu twona dufise twishi nari naraziganije, ariko mugo hari inkuru zimwe ntazoza ndabashikiriza nahinduye bivanye nuko abanywanyi babinsavye. Abo nkibura narabakebuye, hari abavyakira ukuntu, abandi bakabona birababaza. Donc kuko dukundana murabizi kandi dukorana neza, habayemo abantu benshi basa nk'abampanura ati izo nkuru zurazireka barimenya. Abo wakebuye barabakebuye, ubwo bigenzoza ndabibaha gahoro. Ubu ibintu vyinshi tugiye gukora ni kwiga guca amafaranga kuri Facebook na YouTube gusa, n'ibindi vyose ibindi vy'ubuzima kwa nuko. Ngomba kwiga ntuze nziza yo kuza ndabibigisha kabisa ku buryo atamuntu umwe bizonanira. Nico nipfuza. Yego, uwo bizoza binanira canke uzoba afise icyanyungura ku nzira abona nziza yobafasha azoca mbwira. Iyi nzira nayo tugerageze kuyikoresha kugira ngo tworohereze abantu. Duhe nimero uriko urakoresha Dani. None nimero yanje iri hejuru iraboneka, ndabona ari uhamagaye, sinzi ko ari normal. Nayo uhamagaye kuri normal, uhamagara kuri WhatsApp. YouTube na page ya Facebook ni ibintu bibiri bidasa, bitandukanye kandi cyane. We nimba ugomba kugurura YouTube biratandukanye gose. Ugomba kugurura YouTube, urafise email ya Gmail? Ndayikoresha. Urashobora kumpamagara kuri video ndakwereke uko bigenda. Hari uwundi muntu muri kumwe afise telefone impande yawe, kugira ngo uwo wundi muntu akaramugana n'abanza arindire, kubera ko namuhamagaye hano kwitaba, ubu ndiko mvugana n'uwundi muntu. Ushobora gushaka kuri video nkwereka ukuntu bayugurura. Uti nkayikugururira ubu nyene, nkaguha promotion kubera ko uciye uhamagarara ubu nyene ndi mu kiganiro. Tira iyindi telefone uhamagare kuri kamera ndagufasha. Uhamagare ku yindi. Niba ushize kuri video
bo mpamagazi yindi iyo ugomba kugururamwo aba ariyo ushira hasi. Mm. Ukuntu bigenza rero kugira ngo bigende neza, urafata telefone uyigire gutya, urabona ukujengize iyi, donc urabona ingene ngize iyi, urabona telefone uyishire hasi nk'uko, hanyuma ndaza ndakubwira ibyo ugira ndayibona neza kuburyo itanyiganyiga, kugira dukoreshe umwanya mutoya kuko abandi bakeneye gufasha, ariko mu bwonko mashini ndayikugurure ubu nyene kugira n'abandi badukurikiye bavyumve, ndabikora mvuga. Wowe numvise ufise ikibazo uvuga ati wari uzi ko kugurura YouTube bihura na page ukwayo, YouTube ukwayo, niyo mpamvu. Ariko ngoma ndabikugirire tu s'il vous plaît, we nutire telefone gusa ndakugiriye. Hari abantu rero bazi ngo YouTube ngo yugururwa ngo na computer gusa. Oya, YouTube yugururwa na telefone, yugururwa reka nita wundi muntu uguma ku murongo. Mbo ewe ndi live kuri ni sawa Mutama, ariko ndi live kuri Facebook, ni wihangane gatoyi. Mukanya vraiment, kandi ngize ikosa ndakwitabiyemo, abantu bose baciye bakumva, ntuvuge byinshi kata. Okay, ndakwitabiye mu mashini kubera telefone iriko uwundi muntu. Wahejeje none ngo dutangire kugurura konte? Sawa, reka ndakwereke ndakwereke ukuntu ngahi wanje. Nguyi telefone yanje, ngomba ndakwereke ukuntu bugurura konte ya YouTube. Oya, we nureke, ngomba ndabikwereke kwiyi telefone mu majambo make kugira ubone ukuntu uza kuyugurura. Niyo nabikubwira ntariko niyo utobibona ndabivuze gusa uravyumva. Icyambere telefone yawe urabona ngwiyi, uze kugenda ufate video, nimba ari kirere ufata, nimba ari aka video wifata uriko uravuga utujambo, aka video kagufi ubanza ugafate gace kaja muri galeri yawe ya telefone, hahandi muri galeri ngaha dufate hano, sivyo? Aha, kugira ngo ugure konte ya YouTube uza gucuja muri ya galeri yawe kozeyo, hanyuma uce ugenda muri galeri urabe uronde yo ka video, sivyo? Inyuma yo kugafata, nk'ubu ngiye muri galeri kurondera yo video, nikata video mbona, ariko hari ama video menshi, ariko ndiko ndarakona naka video akariko koza. Okay, ndabonye aka video ngaka ndagakanze ndagafyonze, kurabibona aka video ugakanze ko muri galeri, ucuje hano kuri partage, urabona ha. Ubu ni bwo buryo bwo kuza kugura YouTube ukoresheje video yonyene gusa wafashe, uce uja ngaka kuri share ukorako. Aha rero no kuvuga ngo ugiye kuri share, ikikubaza ngo ugomba kuyirungika he, ucurondera hari YouTube ngiyi. Aka kantu teza ugatereshereje, kandi telefone zose nyinshi ziba zigafise aka option ka YouTube. Uja muri Play Store ukagatereshereje ukagashiramwo. Ikintu cyo kora rero, ya video tugomba tuyirungike ngaha,
ariko wibuke ko ata konte ufise kuri YouTube, kuko atayufise rero bica bidusaba ko tuyugurura henda fyonzeko. Ariko je kuko mvise konte ya YouTube, ya video ikigenda diregitema ona kuri kirazunguruka, ikigenda diregitema no kuri YouTube yanje iri kirazunguruka. Wowe kuko ata konte ufise ya YouTube, iyi video ikigenda jigireze kuzunguruka ishinyereka YouTube yanje, urayibona ishinyereka YouTube yanje yitwa Daniel Mugisha kubera ko ndayifise. Wowe rero kuko atayufise, ikikuzanira ngaha ibintu bibwira ngo create account, uca wita aha uzobugeze ugomba gushira video, ikikubaza ngo nyerekaho unshira dufate, ugaca wandika amazina YouTube yawe, amazina yawe canke izina ushaka, hejuru hepfo igacikwereka kandi ngo hanaho andika ko titre y'iyi video, ugaca ubona handi ucubona utuntu wuzuza aho nyene. Nibwo buryo bworoshe gusa bwo gukereya konti ya YouTube. Ibintu bigufi, ikintu kiba gisigaye gusa ni gukora ibintu bijanye no kuyisekiriza. Ibyo rero nabyo nshobora kubigufasha mu nyuma, mugabo uko ugombye gushaka ko video ukoresha telefone yawe ukayifata canke ugakamera, hanyuma ugombye gushaka kuri YouTube system ni ya yindi nyene, urayifata uhejeje ikaja muri galeri, ugacuja muri galeri ukayifyondako, ugacuja kuri share canke partage, ntugomba kuyirungika nko kuri Facebook dufate kujya ugombye kuyishira kuri YouTube, kuri Facebook bigenza ugacucaguramwo YouTube. Rero kubera ko YouTube atayifise konte, YouTube ijubwira ati banze wugurure konti, ugaca wuzuza uburose konte nta bindi. N'uyundi munsi ugombye gukina video zawe kuri YouTube, ugenda kuri kakano ka YouTube ugafyondako, ugaca usanga video washize ugacuyikina. Ikintu kihari umaze kugerayo, hari ahantu hepfo handitse ngo unlisted canke public canke private canke privé. Uca ucagura public, kushaka kwisha kuri public abantu bose bayibone. Ukugize unlisted ibona umuntu uhaye link iti fyonda ko ujemo, canke ugize private iba ari wawe bwite, nta wundi muntu ashobora kuyibona. Hari ikindi kibazo ufise? Uravyumva icyo tumva ni iki? Kugira ngo nakira undi muntu. Reka nje nakira undi muntu rero, nimba wowe nimba wahejeje kugira, nimba wavyumvise. Mbo wowe ubonye utavyumva ukabona kumbure biragucanga, nta kibazo, urambarira ndazagufasha. Sawa rero, bajya witwa nde? Jewe ni Iradukunda Morsini. Wari wanditse muri commentaire? Okay, sinagombye kwerekana kuri YouTube kuri Facebook. Reka nita wundi muntu wowe ugira ibihe byiza. Sawa kote. Urakoze nawe gushima. Welcome again. Who are you? Urinde. Yambu cane muri bandega mwene wacu. Iva tubafashe iki ganshoti? Barira ndagufasha iki? Urayifise ntayifise cyangwa ugomba kumenya mu majambo make? Nabonye ko bikunda. Yeah, okay. Ubwo icyo ni kimwe kirinjiye. Ukuntu baca amafaranga rero, ambo hariho unyandikiye kuri YouTube, kuri nimero yanje ya WhatsApp. Wanditse message haca haza message automatique ziriko link zishika kuri 6 hepfo. Ukuntu bakereya YouTube, ukuntu step by step, ukuntu baca amafaranga gushika naho bahembwa. Reka mugabo ndabikubwire kubera ko kumbore ushobora kubutaraja kuri YouTube cyatama bigufisa, I don't know. Amamega ndayafite ariko mubimbarira ntangorane. Kuko na cyane cyane ko n'abandi baca bavyumva kumbure batayafise.
mu majambo make umaze YouTube ifise amategeko. Icambere ushirako video yawe kugira ngo ntukore ikintu bita copyright ngo ukoreshe iby'uwundi muntu. YouTube irabihana no kuyugara, bashobora kuyugara ukoresha iby'iwawe. Sasa ica kabiri, YouTube kugira ngo iguhembe ubwirizwa kurondera abasabu, abantu bakoze subscribe bakanze kuri hano hatukura bashika guhera ku 1000 kuduga. Hanyuma guhera ku 1000 kuduga, ikindi kintu, hari ikindi bintu bita watching time, umwanya abantu bakuravye, amasaha 4000. Ivyo byose biri displayinga, byose bica kuri YouTube. Ugiye kuri YouTube studio hari ahantu ubirabira hepfo, ivyo byose nozo bikwigisha, nzo ndabigisha. Urabona ko bakwije amasaha 4000 nuko bakwije basaba 1000, hanyuma ugaca ugira ikintu bita apply. Applyinga rero ucofenda ni gusaba uruhusha YouTube kugira ngo winjire mu mugwi w'abahembwa amafaranga. Ivyo rero YouTube ica iraba yuko ya video yawe arayi wawe, atakopyright irimo, atari abandi bantu arayo wifatiye, kandi ko wakwije bikunda bamaze gukwiza nayo masaha. None igikurikira rero, ivyo umaze kubironka ko ari ibintu bibiri, YouTube kwemereye ikigusaba kugurura ibanki ukoresheje zimwe bita visa, imwe nizi. Uriko urandaba kuri live? Ngiyi iyi niyo bita visa card. Sinzi ko uyibona neza. Visa card ikigufasha iyi rero, ufise iyi ni za banki, izi ni banki internationale zimugenda nka inshobora kuzaho mu Burundi, hagenda kuri vya vyuma vyimwe kuri bankobo, ukabona ncometse,mwo ntoya amafaranga. Dufate iyi mfise ndayikoresha kwisi hose aho ngeze, kuri BCB, kuri bankobo, kuri Interbank, ndagenda nkacomekamo gusa nifite amafaranga yanje muri konte, nkakuramo amafaranga nkeneye, nta bintu na bimwe. Iyi rero yifise niyikorana, niyo uzoronkera ko amafaranga. Kugira ngo uzoyaronke bigenda gute? Hari ikintu bashobora kubaza ahantu uri location. Uri muri Afrika bakubaza aho uri, urabona isi yarabaye ntoya, ugatanga adresse yaho uri, baca bakurungikira ikintu bita verification n'agakete kaza agusanga ahantu uri, kugira ba making sure ko uri wowe nyene. Ugaca ushirako nimero, ugaca winjira mu kintu bita AdSense account, ukabanza ukinjizamo utwo tunimero. Hanyuma ukinjijemo bagaca kunyikira icya kabiri konte ya AdSense uzohembegwako. Hantu nyine kuri ya adresse wabahereza kuri hamwuba. Nkubaho bata adresse hari ari nka ruguru, ucugenda nkajya kuri bata, cyangwa ukagenda nkajya kuri Terminus mu Kamenge, cyangwa ukagenda nkajya Ingozi kuri centre, Makamba kuri centre, ukaraba nk'umuntu aba ahantu hazwi. YouTube icyo kintu kiva muri Irilande kikagusanga ahantu uri kwisi hariho hose. Hanyuma rero icyo kintu maze ubaye umu partner wa YouTube, ubaye umumwanyi. Mwisho gihe rero ukorera amafaranga, yo bakuravye ari bakeya winjiza amahera make, bakuravye ari benshi winjiza amafaranga menshi. Urose views guhera ku views 1000 zirafise ico zivara, ariko guhera hasi tuba rutu sente dukeya cyane. Umuntu akoravye wese agusigira kantu bivanye n'ahari, utagusigiye amahera n'abagusigira byibuze n'akandi kantu ko kugira ngo urabwe. Rero yukwije amayero n'amadolari 70 niyo bahera ko kuguhemba. Ukiri musi yayo ntaja kuri konte yawe, mugabo uraguma ukora n'inguvu, kwije 70 baca kurungikira kuri visa yawe.
yakora bamaze kwemerera ibyo byose urashobora kubona yari karajyaho gucika ayo 70 kwiye neza cyane nukura no ku munsi urabona ngo ninjije amasente 2 canke iyero rimwe canke idolari rimwe canke bivana n'amafaranga washizemo. Hari ikindi kibazo ufise? badronye natyanti Facebook nibaza ko nzobarondera umushi kiganiro bya bijokuru narimaze amezi 2 ntaza live ntaboneka nari busy. Hizo message nakurungikiye unyandikiye kuri WhatsApp zisha ziza hariko inyigisho video nk'ibi ndakubwiye naravyigishije ama video ndashaka kuri YouTube yanje Daniel Mugisha yitira na page no kuvuga ngo ntahari ushobora gukurikira izo video ukabona ukuntu navyigishije bikunaniye n'ubundi uzongera undabe mu kiganiro nk'uko nimba warakoze follow na like kuri page yanje hanyuma n'icyo gihe cyo bica bigufasha nuko nca ndagufasha rero nca ndagufasha kugira ivyakunaniye ukoregwe hanyuma ubw'ibihe byiza ubundi afise ikibazo ashaka guhamagara ndabaha iyindi minota mikeya sindabaha myinshi cyane. Ubundi ashobora guhamagara hariho wari yahamagaye ndamubwira ati abanza arindire bashika kuri bangahe umwanya n'uyu nyene nshobora kugufasha. Ya wowe urampamagara rero hanyuma ikibazo ufite ndaza kukwishura. Reka turabe ubu yari yahamagaye sorry serivisi dukeneye nzoza ndaguhamagara. Okay katwumve uyu namwe ndamuha amahirwe yuko yari yahamagaye kandi komantere ni nyinshi. Dani ibintu utwigisha biroroshe cyane kiretse babandi batonda ku ishure rimwe mu ndwi. Urakoze gushima. Welcome mwebwe namwe mwaduhamagaye mugabo nari bize. Yeah ni sawa none. Natwe dufise akanya gato urabona ko nari maze iminsi ntaboneka. Okay hanyuma rero mu kanya gato ufise tugufasha ikiga mugenzi. Ibintu nigi ibintu ndako ndigisha nishuye uwahamagaye mu kanya wavyumvise. Hanyuma ikindi nakubwira nshuti nuko je ntakunda kuboneka mbe aho ndurahazi. Ndi hahantu muri bya bihugu by'abera bimwe usanga tutaronka umwanya cyane. Okay rero ikintu kihari ushobora guhamagara hanyuma usanze ufise akanya nkakwitaba ivyakunaniye nkabigufasha nta ngorane. Ariko kandi
mm, eh, eh. Iyi none habuze iki none wowe ushaka none sinavyigishije ntiwavyumvise ukuntu mhm. Rero unyandikiye kuri WhatsApp izirya message ziza hariko amalinki ugiye urayafyondako ibizoba vyakunaniye uraza kubimenya ushatse ubufasha naho ko ndagufasha kumbure kubijanye n'ivyakunaniye ama step yo gukereya konte ya YouTube mu nyuma ushobora kongera kumenya. Ururanirwe rero nimba ata kandi kabazo ubwo uzondondora umbwira ivyakugoye. Hari abamaze gutangira guca amafaranga ubu baronka ibihumbi nk'umumiliyoni w'amarundi ibihumbi 500 vy'amarundi kubera bamaze amafaranga mwemwe utazi umuti awunyako ubu amafaranga asigaye kuri rezo sosiyo hajya muzobona abantu birigona amakamera ngaho mu Burundi bashinga amateleviziyo bagira bagutunga amakamera bagira iki baba bariko baca amafaranga mwe ntavyo muzi. Ubwo rero nukumva ko nibwo buryo bugezweho bwo guca amafaranga ariko bisaba ko witanga ugakora kuko n'uburyo bworoshe pa raporo y'ibindi bintu kuko ni kabara akantu kawe yes ndumva nuko rero muzazagira ikibazo zarambaza hanyuma kumbura uwo bizaba byananiye nza ndabafasha bukebuke eh ego eh none none ga my friend umva nshuti yanje none haburiki erega ehe ndakwereke my friend Facebook isa nigoye gato ariko uwo munsi ndiko nigisha kuri YouTube Facebook kumbure urakurikirana amavideo ngaha harimo n'uyundi munsi mugabo tuba kuri YouTube uyu munsi wewe abantu ntibaca amafaranga mu buryo bumwe hariho uwigisha ijambo ry'Imana hariho uwushirako ivya siporo vy'umupira hariho abapasteri hariho abigisha nk'ibinigisha hariho abigisha ivy'urukundo hariho abakamera bakaza bakoresha ibiganiro hari abatanga amakuru urumva wowe nawe ushobora kuzana ivy'amapikipiki nawe urumva ko niyindi content yawuzanye umuntu wese agira ivyo akora abantu ntibakora rimwe gusa aho bija ni kuri YouTube wowe ugize Imana bikarabwa bakabikunda ahubwo wowe wigisha uri kurakora ivyo bintu ukabigisha ukuntu basambura imoteri ukuntu bakora imoto ukuntu imoto ishaje bayigira nshasha ivyo ni ibintu bishobora guca bikuzanira abantu benshi ugatangira guca amafaranga nko muzamara kandi muri mufise ivyo mukora nuko rero ibisigaye bizogora izombatsi uhezagirwe mugenzi sawa uyundi yariko arahamagara garuka naze kwitaba koko nayiko ndavugana n'uwundi muntu bariko arahamagara ariko reka ndaguhamagare kuko
nababwiye ko nabahaye noze promotion canke promotion kubera nari maze iminsi ntaboneka abundi reka arahamagara reka tumuhamagare tumufashe nawe kumbure. Ni sawa ndi live nakwitavye telefone iri muri haut-parleur nizere kuri kurankurikira kuri kurankurikira. None nimba ariko rankurikira ndamaze kuvyigisha abantu bashaka kuri batatu, none wowe icyo utumva ni giki canke ntiwabikurikiranye kugira ngo ubanze ufata akanya usubire muri video canke mbaza icyo ushaka ndagufasha. Rero kuja muri YouTube kugira ngo baguhembe ntujana y'umutwe canke amaguru, hoya ushirako video kandi yawe apana y'uwundi muntu navyigishije. Hamwe n'ivyo rero wankurikiranye wavyumvise, uwo navyigishije wavyumvise canke ndagucire mu majambo make? Kandi nazibahaye wazirondera kandi ziri hejuru yanje, uri kuranda ucuzibona hejuru yanje nazishizeko. Icambere unyandikiye kuri WhatsApp message, hariho ama message zishaziza automatique zikakubwira zikakuramutsa zikakubwira ko ndakwishura ngarutse, hanyuma bakakuca hariko amalinki. Linki urayizi ni twatuntu dusa n'ubururu handitseko n'amajambo ko baca amafaranga kuri YouTube, kuri Facebook. Ni inkuru nagiye nigisha nkaca ndazishira kuri YouTube yanje Daniel Mugisha yitiranwa na page, kugira ngo igihe nzoba ntahari ukeneye kuvyiga arabe kuri za video abimenye. Bikunaniye niho co umpamagara nkagufasha, ariko rero kumpamagaye reka nakubwire muri makeya. Iyo ushize video kuri YouTube ikarabwa cane biguha amahigwe yo kuronka amafaranga, itarabwe ntayironka. No kuvuga ushaka ko video imwe ntirabwe ariko ntucike intege, ubandanya ukora ushirako iyindi n'iyindi 2 3 10 20 urateba bakaba zirabwa. Uko bigenda rero iyo urabwe nk'abantu guhera ku gihumbi, ku bantu igihumbi, bimwe bitango ni views, abantu baje kwiyo video ari nk'udukomedi, ari bivana n'icyo washatse gushirako, nimba ari amakuru, nimba ari ijambo ry'Imana, nimba uri kurasenga, nimba uri kuravyina, do sinzi ibyo woshirako abantu ntibakora bimwe. Icyo ushaka cyose abantu ntibakora bimwe. Nk'uwo deje kuvugana avuze ngo akora amamoto, nabwiye ati wewe ushaka gukora amamoto ukaza wigisha abantu ukuntu abantu basambura imoteri, ukuntu bahindura ikinyoteri, ukuntu bareviza imoto, ugasanga abakeneye kuvyiga baje kuri YouTube barabiravye, mwico gihe bakora byari benshi uronka amafaranga, kandi urumva ko nk'ivyo n'ibintu by'akamaro mugabo bapfisha ubusa. Ibaze nawe uri umutayeri kwigisha abantu gushona, ushaka kwigisha kuri YouTube ukuntu bakata igitambara, ukuntu bakata iburuzi, urabyumva? Ivyo ni ibintu ugiye kuvyigisha usanga abantu bakeneye kumenya mugabo kuko nyene kuko urakata impuzu ukayimara utari kurayikamera na telefone canke, kandi ibindi ahubwire ko ntibikorwa na kamera gusa, telefone yawe yonyene urayikoresha, umuntu agukamera uri uracapa ko bijya bintu ni hajya ukatira, ukuntu uyiteranya ukereka abantu ukuntu bigenda, hanyuma iyo video ugacisha kuri YouTube. Umuntu agomba kuvyiga araza akabikurikira
akavuga ati okay aha contour taille nuku ibintu vya largeur nibi urumva kujya kuntu mupima nyene impuzu urumva utwo tuntu rero nagene gutwiga aje kutwiga kuri iyo YouTube agusigira ikintu utavyuzi abiravye YouTube ibona ko ibintu vye abantu babikunze usanga uri kurunguka ukurabwa na benshi uragera igihe YouTube ikwinjiza mu rwego ukwije abantu 1000 bakorana nayo kugira ngo baronke amafaranga hanyuma kandi urabwe cyane uco kwiza ikintu bita watching time amasaha 4000 naho nyene urumva ko niho utangira guhembwa uca wugurura banki internationali uragenda kugurura muri Bankobo muri BCB ukaronka banki bita igikoresha visa hanyuma ukabihuza na AdSense baguhaye agapapuro bakurungikiye ahantu uri ivyo byose nzobibigisha canke navyigishije wa mbere urasura muri video vyumve hanyuma nico gihe cyo gisigaye nuko uko ukora urabwe n'abantu 100 utwo bagusigiye turajako urabwe n'abantu 1000 miliyoni nuko turaro dufaranga duke ariko turagwira ugasanga warose ibifaranga byinshi mu buryo utakeka hari ikibazo ufise kindi nka telefone yiwanje ndakishonda usanga YouTube iraje nuko nyene bayugurura byumvikana ko wowe utanyumvise genda muri iyi video navyigishije umuntu kuri video fata video canke ufate video ucija muri galeri yawe muri galeri ushugenda muri galeri uyirabeyo ucuyifyondako ucugora kora partage kuri YouTube kajya kantu ka YouTube ugiye kuyirungikayo bashaka kugira ngo nta konto ufise bice bacakwereka ngo uzuza ngaha kugira ngo ukreye YouTube hanyuma nawe uronke YouTube yawe nubwo buhinga gusa nta kindi ibizokugora hanyuma byo kwikingira n'iki nzobigufasha mugabo uko zibi uzoborose ikone ya YouTube utavyumvise neza usubira muri video mu ntango uko nabitanguye gushika ufata umwanya kuko utagiye umwanya kuvyumviriza sinoguma nsubira muri ivyo navuze hanyuma uraza kubyumva neza ukuntu navyigishije kandi vraiment bikunaniye hambere hari wambwiye ngo Daniel mbi bintu ngutwigisha ngo biyoroshe cyane bokeretse ngo babandi ngo batonda ku ishuri rimwe mu ndwi niko banditse muri commentaire mugabo urumva ubu nyene nawe yashizemo n'ugwenya kumbure mugabo gusa ntibigoye uko niko ndavyigisha vraiment ngerageza kubigisha ibintu vyoroshe gose urakoze rero ugira ibihe byiza nawe murakoze bitabaje sawa je ndiho kubwanyu nzanguma ndabigisha buhoro buhoro uwundi abize ikibazo kandi niwe wanyuma nca mu bindi uwo batarahamagara ariko afise ikibazo mu byo two turiga ninde kugira ngo ngire ko kugira ngo ngire ko hano hello abantu bariko baravuga hello ubu tumesaje twayambo muze mumbarira hari usanga ntashoboye kutwishura kubera ko haba hari abandi bantu bakeneye utubazo dukomeye kandi twihuta ntimuze mugire ngo kuba ari kubikawusha canke kumbura ngo kubanka oya ndabakunda vraiment ndanabemera mugabo utuntu twa hello hari usanga nyine ntishyuye ntimuze mugire ngo n'umutima mubi nta uhamagaye kandi ikiganiro caryoshe kandi abo mfashije nabafashije uwo ntafashije nawe yihangane twariko twigira hamwe ibijanye no guca amafaranga kuri YouTube canke kuri ni YouTube niyo twahagaze kuri uyu munsi ntitwavuze ku bijanye na Facebook nitwa Daniel Mugisha
mboneka iyo ndose umwanya, simboneka imisi yose, ariko ukeneye ko ndagufasha ndabibafasha for free, ndabifasha kuri gusa sindabagora. Ubwo rero umuntu akeneye ubufasha aransanga hama nkabigisha ukuntu bakreye amakonte, ukuntu baca amafaranga, mu ntumbero kugira ngo dutezanye imbere mu kwigisha kuroba ifi, apana kukurobera ngo ndaguhe. Ize hakati wahora he Mutama? Nahora ngaha ariko nta mwanya nari mfise. Duhe nimero ukoresha. Nimero nayibahaye mugenzi, aho hejuru yanje ucumbona iriko ubu n'uwitwa ngo duhe nimero, n'uwitwa Veniste, ntawe ntishyuye, ndumva n'ibyo. Ariko kandi ndashimiye uwankurikiye wese aho aherereye. Abari mu Burundi ndabakunda cyane kandi murabizi ivyo sagaseseshwa rumuri. Abankurikira muri hanze nk'ahandi bari ku migabane iyi y'Uburaya turiko, canke abari Aziya, abari aho za Canada, Australia, aho uri hose unkurikira uri, ndabakunda kandi cyane gose. Ufise ikibazo systeme ni yayindi aranyandikira, hanyuma nkazomwishura ndose umwanya canke nkaca ndamwishura. None nabahaye opportunity yo guhamagara, abahamagaye muhamagaye, ariko abatahamagaye namwe muhezagirwe. Ico gusa ndabemereye nuko nari maze imisi ntaboneka, none nongeye kuboneka kandi ngiye kuza ndaza. Icyo nkunda kubaganiriza n'ibintu bijanye no kubafasha kugira ngo muri ukuntu mu kwiteza imbere mu byo nshoboye, si byose, muri bike nshoboye. Harimwo guca amafaranga ku marezo sosiyo cyane ndabyibandako. Maze kubyigisha kuva muri 2019, ndavyigisha turi muri 2022 ishira 2023. Ndashima feedback ko hari abatangiye guca amafaranga. Shimira rero wowe nkurikiye mwaka kanya nafashe, ndakubwira ko tuzosubira ejo tujye gutyo, canke no mu kanya bishaka gukunda nkagaruka, hanyuma nkongera nkabafasha. Yes, my name is Daniel Mugisha. I don't know your name, but ndazi ko nkurikira aho herereye hose. Ndakunda abantu munkurikira mwarakoze follow canke abakora partage ikiganiro turi live, abantu mukora mwakoze like. Ndafise ari umukobwa wanje ariko arantwenza ngaha, ntimubone ntwenze. Yes, thank you very much. Bye bye.